Imbere y'abanyagihugu bo muri komine ya Matongo mu ntara ya Kayanza bari mu bikorwa rusangi kuwa gatandatu heze igenekerezo rya 18 Ruhuhuma, umukuru w'inama nshingamateka yamenyesheje ko ubutunzi bw'u Burundi bwifashe neza ugereranije n'ibihugu vyo mu karere. Gelas Daniel Ndabirabe akabivuga afatiye ku kuntu ibintu bizimbutse mu Burundi hamwe no ku gaciro k'ifaranga. Muri kano karere, aka karere turimwo ko mu buseruko bwa Afrika, ni twebwe dufise ibintu bigura amahera makeyi, ibintu bizimbutse na carburant. Iyi carburant mubona barya abantu bazana carburant, iyo basubiye inyuma baca bagenda bagiye bapakiye amatoni ya carburant bagiye gukonsoma iwabo, kuko carburant hano igura makeyi muri kano karere kose. Nivyerekana ko ifaranga ry'Uburundi, agaciro k'ifaranga ry'Uburundi kari hejuru, si kajya bavuga ngo ifaranga ry'Uburundi riri munsi y'ifaranga y'agaciro cy'amafaranga hano muri kano karere. Ntibiba ibyo nivyo abazungu baharura kugira bame badufukamye mu ntege, batubuze ico twokora, batwemeza ko turi abakene, kandi n'ifaranga ry'Uburundi. None wewe urabona ifaranga ry'idolari y'abanyamerika, none na wewe nturya akanyama? Akanyama narukwavu urya? None ata dolari watanze nani urabona ngo ifaranga ry'abanyamerika n'ifaranga ry'abanyabura ntaryo urabona, ariko bakakubwira ngo ifaranga ry'Uburundi ngo ni ritoyi, ngo ugereranije ngo n'ifaranga ry'abanyamerika. Ifaranga ry'abanyamerika duhuriye hehe? Ko ifaranga ry'abanyamerika utarirya, urarirya wewe? Umukuru w'inama nshingamateka yasavye kandi abanyamatongo ko abo bishobora bufasha abanyaburaya kuko bishwe n'inzara. Buraya inzara yabarembeje, inzara yabarembeje, ni mufise utwo muharungikira murabarungikira. Uronse ikiro cy'ibiharage, none ndabeshya abavuye Buraya baza bakanuye amazi, iyo basubiyeyo bati duhe zana indagara, zana ibijumbu, zana ibiharage, zana iki, nicyo bagenda bateka. Urumva? Naho Gelas Daniel Ndabirabe yababwira gutyo, nawe nyene ubukene bw'abo banyamatongo yarabwiboneye. Ariko ugasanga nubwo ubwo butunzi bwose dufise ntabwo muzi, nta birato mwambaye bamwe bamwe. Iyo ngendo y'abategetsi nta kindi gamije atari kugomba kwemeza abanyagihugu ko ubukene barimwo bubwemera ari bisanzwe. Bivugwa n'umunyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi Jeremy Minani, agasaba abategetsi ko boreka gushinyagurira abarundi. Vous devez être un ignorant pour affirmer que les Burundais vivent mieux que les autres peuples de notre région. En réalité, Gelas Ndabirabe n'ignore pas la misère qui sévit dans notre pays, il n'ignore pas la famine qui fait rage dans notre pays. Il n'est pas, en tout cas, ignorant du manque cruel du carburant, de l'engrais chimique et des produits de première nécessité dont les Burundais ont besoin. Et il utilise ce genre de discours pour essayer de manipuler l'opinion. C'est devenu la greffe des détenteurs du pouvoir burundais. Ils ne trouvent pas de solution aux problèmes qui rongent notre pays et ils tentent de les normaliser. J'ai écouté le discours de M. Evariste Ndayishimiye ces derniers mois. Il semble aller dans le même sens. Nous n'avons pas de solution aux problèmes des Burundais. Il faut leur faire comprendre qu'ils vivent mieux que les autres peuples. Les Burundais savent réellement que nous sommes dans un désastre, que la situation dans laquelle nous sommes est une situation qui nous a été imposée mais qui doit changer. Il est difficile de comprendre qu'une personne normale, qui est dans la posture de responsabilité d'ailleurs, ose dire que le Burundi est un modèle pour le développement, que le niveau économique du Burundi est meilleur, que la monnaie burundaise est une monnaie forte, que le Burundi est un modèle économique dans la région, alors qu'en réalité, le Burundi est devenu, depuis la révolution de l'Est au pouvoir, le pays le plus pauvre du monde, le pays où la famine, maintenant, c'est une bonne majorité de la population, selon le rapport de l'UNICEF. Il faut des solutions. Il ne faut pas chercher à manipuler l'opinion, il faut des solutions
Et ces solutions passent par la prise de conscience des dirigeants, que la situation appelle à une prise de conscience des dirigeants de trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans notre pays. Umukuru w'inama nshingamateka Gelas Daniel Ndabirabe akaba yasezeye abanyamatongo abamenyesha ko hariho abariko bararemera leta y'u Burundi ngo iteshe agaciro ifaranga ry'u Burundi ariko itazovyemera.